Ikaze mwebwe mwese muriko murakurikira ibiganiro vya televiziyo Isanganiro, kaze mu kiganiro c'ibidukikije. Ikiganiro cacu cuno musi kidushikana muri Komine Kabezi y'intara ya Bujumbura, ikomine iri ku birometero 18 birenga gato uvuye ku mugwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura. Tugiye kuyaga kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe na cane ku isenyagurika ry'imisozi n'ubuzima bw'abanyagihugu baba muri ako karere. Kazewe harya naraharimiye imirima yagiye, ngiye kuba mu buzima budasanzwe bubi, umuryango ugiye kumererwa nabi, umuryango ugiye kuronka ubuzima bubi, kuko ico bufasize urabona ko kiriko kiranyeruruka kigenda. Ibiti vyarabisanize, nta giti kiri ku ruhande cagiriyeko, nta gitoki kiri ku ruhande cagiriyeko, vyose vyaragizene, vyarabisanize biragirane biragenda. Sukuvuga ngo hasamye kubera imvura, kandi nico catumye tuhava, hahereye kuva muci. Aba ni bamwe mu bagize imiryango 16 yo mu gacimbiri no mutumba Kiremba yataye ikomoka ikaja gusembera. Intandaro ya byose akaba ari imigaga yaturutse ku musozi, amwe mu mazu akaba yarasenyutse n'ayagihagaze yaraturutse imigaga. Iyo migaga nyene iribonekeza no mu ndimiro, aho imirima imwe ije yarashungurukiye mu mwonga. Bano bati isenyuka ry'uwo musozi nta sano rifitaniye n'ikiringo c'urushana. Ibyago byatanguye amazu twamaze kuyubaka, abantu tuhaba tangura kubona umusozi wasamanga. Vuze ati ibi bintu ku musozi utanguye kwasamanga ni ibintu bizanye gute ko kuza kubitura rero abazezwe umutumba. Twege turi nibibazo isirikiri asamanga, ntituzi igihaye kiratuma iyo si yasamanga. Baraza kubiraba, baze kubiraba bavuze ati emwe ibi bintu nivyo bwari byo rero, nimuze muri yeranza, muze muraraba ahantu muza muraka indaro, kuko umwanya n'umwanya ni hamwe kinyiganza inzu ikaryama ku bantu, tabantu mugaca mugenda, umuryango ugaca ugenda. Ti rero ze muraraba ukuntu mwoza muraberabera, muze muraraba ahantu mwaka indaro, hama natwe bazezwe mutumba tuzoza gusikira abarongoye ikomini tubibabwire, bazoze kuraba ukuntu kwaho hantu hari. Bo muri komini nabo baraduze, nabene bavuze ati oya emwe bintu si byorose, ibintu birakomeye, ahubwo ho rero nubu gire mubandanye nabo babagisigaye muhave. Rero uyu mbere benuriya urabona ko hari hatangwe kunyiganga amazu, rero gutanguye kugira ntuko yaryambika, bo nibo bamanze kugenda imbere y'igihe. Natwege rero bavuze ati harere ikica hereye kuraba, namwege ni muhave. Twese rero nuko kugira nteko kuza kwaka indaro. Turafise ubwoba gose, jewe mbere nzi yino singomba ko ndohahagarara, bakubona ko imvura ikuvye timbiswa ndayanyage ze gusubira aho ndatse indaro. Aho ndatse indaro niho ndi naho hepfo mu Kinama ahantu mwapo kansi. Inzi kubomoka no kubera iyi migaga yasi hasi mu kuzimu, tutazi igihaye kirayituma yatamanga iyi migaga. Isenyagurika ry'imisozi rirashobora kuva ku bikorwa by'umuntu canke rikava kuri kamere k'isi nyezina. Mu nda y'isi hariho ibintu biberayo, ariko bigaserukira hejuru kwino si turiko, akaba ariho vyerekanira. Nk'akarorero imitingito, nico bise mu gifaransa tremblement de terre. Hariho imitingito turi ngaha ku isi dushobora kumva, mugabo hariho n'iyindi bakandi na myinshi tudashobora kumva. Iyo rero yibaye bivanye n'ukuryo umusozi ugumye n'ukuryo umusozi uhanamye, birashobora kubonekera n'ibyo bijanye n'isenyagurika ry'imisozi. Ikindi naco birashobora kuva nko ku bikorwa by'umuntu, ibikorwa by'abantu, ibyo bita activité anthropogénique, nko mu gihe nk'imisozi ihanamye atabiti biteyeko, nko mu gihe ari inyubako ziri hejuru y'inkengera z'uruzi nk'akarorero,
mw'ico gihe birashobora kuvamwo ugusenyagurika kw'imisozi kubera ko amazi aranyiririka, amazi anyiriritse akaja mw'ivu, mw'iryo vu bica bihindura ico bita uburemere bw'ivu nyezina. Iryo vu rero bikavako yuko umusozi ushobora gusenyuka ugatemba. Ico catumye abantu tuhava. Nta numwe atarahava, bose bahaka indaro, gusa nuko kuntu urabona utwamwa twayeze baza bateramira utu twamwa. Urazi ko abantu tutagendana imitima imwe, bavuga ati ndahava ntaduteramiye uwundi ahava tunzana, nahasigaye nta muntu arara hano. Hajya hahombotse hari imyumbati yeze, niho gwahereye turahomvura gusika hepfo nyene. Hajyaga haruguru hariya hepfo yahajya muri rya mihana hariho izindi manga zongeye ziratindura, yewe nsako zinda takizimanga. Ureo twaza ku murango tukiyiba tukaza kuraba utuntu twasigaririye utwo tumandarena nk'utwumba twagiye turasigarira tuza kugira ngo twifasise aho hantu. Umva n'udukono twose twanamye ku gasozi, nta kintu kigira ati kiradukingiye nk'uko uwo muntu urabona ko inzu igira igikoni. Ibyo byose byanamye uko, twarabikuyeyo gusa byanamye uko. N'agahuzu konyene uze gukora aha tubunabuna kagahuzu karaho turi nako tugasira ngaho mu kagonero gatekera uko, kuko nyahantu ntaho wosika impuzu tukagumana ku ntuze ku rutugu nk'uhunze. Aha ku gacimbira iceri kari ku mutumba Migera, indimo, ibiti harimwe n'ivy'ivyamwa vyarururutse ku buryo bwatangaje abanyagihugu bo kuri uwo mutumba. Nibaza nimba toba ari ubutare bwoba butuma uwo musozi ushungurukira mu ruzi Karongi. Aha rero mu kubomoka abanyagihugu batanguye kubona imigaga, naho nyene babonye imigaga bavuze ati ahantu ko hatanguye imigaga hagomba hasiduke. Basamye bukeye bagize ngo basiduka abantu ngo baze kuraba mu mirima gukora, baza basanga ibintu biriko biryama bigenda bihagaze, ibindi biryama bicuramye. Abantu batangura kwiruka, batangura kubwirana gusikaho hameruko. Urabona ni imigaga iri mu mirima, n'ubu sinzi ngira izogarukira iyo ruguru kwibarabara muri ako gacimbira nyene ka kera. Urabona ukuntu hameze, hamanyutse imisi ibiri ikurikirana. Hatanguye hari umugaga, murabona hajya hepfo, ni kuvuga hagiye haramanyuka hamanuka, ibitoki bimanuka, ibiti bimanuka, ibigazi byose none namwe muriko murabibona. Ni kuvuga ko nk'uwo mwembe waraha haruguru, urabona ko amaze kumanuka hepfo, ibitoki byaraha haruguru byaramanutse, kandi murabona hariya naho nyene haguma hisatagura kubera ko biboneka yuko akibandanya kumeneka. Aha naho murabona hari umugaga ugumubandanya kugera hariya hirya, naho nyene murabona nivyo mwibonera, naho nyene bisa n'ahantu ariko haragirane hagomba kumeneka. Murabona ari amatongo y'abene igihugu, twarasuye kuraba imirima y'abene igihugu yaranonekaye, bari bararimye ibiharage murabibona, imimbati, byose ibintu byose bari barageze kurima, ariko murabona ko byose byagizene byaratwawe n'iyi manga. Rero ntitwovuga ngo imanga ngo iva kubiki, twese byaratuyobeye. Ahubwo twege nk'abene igihugu bangaha dusaba ko mwoturungikira abahinga bakaraba ko atari ibintu by'inzahabu byoba bihari, byoba bituma ibi bintu bimanyagurika. Oya namba nabwo umuntu leta yemeza yuko bijanye n'ubutare buri mu kuzimu. Oya bijya nibyo twita des phénomènes géologiques zibaho, birashika birashika. Abafite ivyo vyiyumviro noshobora kwamenyesha yuko atari kuvuga ko ari ubutare. Mu bisanzwe isi ukuryo isanzwe iremwe irafise ivyo twokwita amakushe, nukuvuga uhereye mu kuzimu mu cyo bita twokwita nk'urubuto bakita le noyau de la terre. Hejuru hari igice cy'ikinyigime bita manteau terrestre, hanyuma hejuru hariho ikindi gice kigumye cyitwa litosphère. Iyo litosphère rero igizwe n'ibice bita les plates
izo plate rero zirashobora kwideplasa akava mu byo bita imitigito y'isi. Hariho n'iyindi mihana ngaha tubona yuko izo hava ibatushe imihana ishika 10 kandi si kuvuga yuko araha gusa na hari inyuma hariho n'ahandi nyene hashoboye kugenda. Rero n'ahantu hanini inya harimo nta hegitare nka 68 n'ahantu hanini cyane kuko haramanuka gushika hari hepfo mu ruzi. Rero ntidushobora kumenya ico byavuye ko sinzi byari byo kubera ko mu nda y'isi burya hari ubushuhe burengeye cyane gose kandi nivyo biri mu nda y'isi biraheza ni nk'ibinyigimbe muri make. Ivyo bice biri hejuru bitandukanye birashobora kubuja bigahindana gatoya gutyo rero bikata byibonekeza ngaha ku isi turiko ubona ibintu by'imigaga nkumva ibintu by'amatremblement de terre n'ibindi bintu. ubwoba ntibwobura kuko n'abazezwe mutumba baratubwiye ati nahene kuhirirwa kuzuba kuko zewe barakimbazize ndavuga ati none tuhiriwe kuzuba ati ntangorane ati none we kuhirirwa kuzuba uzi ko ico caduka ubuze umwanya n'umwanya toza atoya nukuri kose nyakubaho yarambaze ati none nkawe ufise abana 8 hamwe bibaye atari huri canke bikaba naho byo bari huri we uzana abana gute sewe rero nubundi ubu abana bamwe mbere siho bari kuko ubu nanaronsa ahantu mbandateramika abo bana baba barakindaro nyene bahirirwayo ibintu vy'imirima twagomba ko turokora ubuzima hame vy'imirima Imana ikizoba ikozeyo nyene ntivyagenda urumva nta ugwana nibigwiye tuzoguma dusaba tutakambira abo twamye dutakambira nyene kandi murabona ko harimwe imirima yeze yiteze umva nubu nubuzima buhambaye gose byofasiza umuryango urumva aho bizoba bigiye kandi hamwe mwahabonye ko bimwe vyagiye imirima imwe yatakaye kazewe harya naraharimiye imirima yagiye ngiye kuba mu buzima budasanzwe bubi umuryango ugiye kumererwa nabi kuko ico bufasize urabona ko kiriko kiranyeruruka kigenda. Ubuzima tubayemwo nyuma yaho kuhava nkuko twatsindara aho twatsindaro nyene urumva aho umuntu yatsindaro nyene ubuzima ntibugenda neza ntabagifungura neza ntabakibayeho mu muryango neza kandi ntabagitegekanya mu muryango ngo birakoreka neza umva amategeko yo mu muryango acagira ntacahungabana uriko urabona ko twifumbereze abandi bazimbura ibiharage mugarwege ntituzokwimbura kubera ibiharage vyagizene vyatwawe n'imanga ibitoki abavyeyi bashora hajyanye kugira ngo turonke ibiharage canke amakaye y'ishure ntibizokunda ubari n'abana bamwe usanga bibagoye no kwiga kubera aho ahava rasyo ahava amakaye uniforme n'ibindi murabona kuntu vyagizene vyagenze haragiye rero nk'abene gihugu bahora barimira hano hantu bari mu nzara ntaco bafise barya kuko benshi niho barimira niho bari bazeye uburaro n'uburamuko ubu bameze uku Konse yani yaje kudukura ngaha tubwira ati nituhave tuze kwaka indaro mugabo mbayeho nabi mbayeho n'inzara n'ikintu aho umuntu yahora ari makumbati akararariye hagera mu kwicumi umuntu akabasoromye aha n'inzara iri mu kutwica kubera iki turi mu buhungiro ata kintu tubona ko tworonka dufata n'inzara izotwica tuzihava dupfa dufatwe na ya ngwara bavuga ngo ni bwake tuzohisira ingohe nk'ubu inzara igomba kutwica ntaze akafasi nari mfise karako nyene kagira kampomokana ubuzima busanzwe kugira ngo tububemwo nuko mwega abavyeyi nyene mwo duserukira tukaronka akantu twonako tworonka twoyicaramo canke nk'utuntu
nka jewe utubati twari twaraheze nari n'umupfakazi nta tubati nari mfise dusemeye twari tumaze gutegwa imisumari kane kane nuko mwoturonkera ahantu umuntu yoyicara mukadusabira y'abavyeyi two twosaba bodufasa ogira ico bodufasiza ari two boduha tukarya botuduha tukarya karonka tukaja turankwa n'utuntu na duke duke tuze turarira aho mu buhungiro turi kubera iki caduka ntacyo twatwiteze kubera kuva jewe nkura niho nkibibona aya makuba yose ndayabonye ubu aho abakera bose ho bari kandi iki caduka mawe agise kino yarakivuze ta harazi kinyamurimo ndavyumva uko rero sindabimenya hari uko kucaduka ngaho iwacu muri Kiremba ko catanguye twosaba yuko aboshobora kudufasha yuko boshika kudufasha kuko nukuri twatwawe n'ibintu byinshi twarwa n'imirima ibyo twafungura byose twabikura hano ariko ubu murabona yuko atakintu na kimwe dushobora kuhakura kuri izo dusaba ko bodufasa kugira turonka aho dusira umuryango dusaba abo muri komine kugira uko babidusabye ko twohava n'ubundi nibo tuguma twitura ko turonkera abagira neza badufasa ubeheruka hari abandi bahuye n'ivyago nk'ibi natwe vyadushikiye umutambukanyi wa nyakubahwa umukuru w'igihugu yaraze arafasha natwe turagomba abantu boza kutugarukirako kuko murabona harwinziwemwo n'inzara itewe n'iki kibazo c'igibomoka c'imanga turasonze kandi namwebwe n'ivyo mwakwiboneye n'amaso yanyu kubera aho rwaziga irasyo murabona haragizene haratwawe rero ikindi naco dusaba ni kumenya ni giki kiriko kiratera ibi bintu kubera ko ivyabaye hariya mu migenge nivyo kandi vyongeye kuba nangaha hariya mu migenge uravye ibintu vyahabaye umuhanuka bisuwundi itongo rikabisirindi mugabo vyose bikononekara nangaha mwavyiboneye ibiti vyarabishanize nta giti kiri ku ruhande cagiriye ko nta gitoki kiri ku ruhande cagiriye ko vyose vyaragizene vyarabishanize biragirane biragenda rero ivyo bintu rero vyadusize mu bukene n'inzara ntangere abajejwe intwaro kuri iyo mitumba bavuga ko bashikirije izo ngorane zihindagurika ry'ibihe inzego zibakurira maze kubona iki kibazo bambariye yuko haduca umugaga hari mu kwezi kw'indwi haruguru hejuru tumaze kubona rwarahasitse tuhasitse ndamenyesha bankurira uko imisi yatera igenda kuva mu 8 mu 10 hateye imigaga yongerekana imaze kongerekana niho twafata ingingo nyakuba mustantera aravuga ati genda ubwira bene gihugu bategerejwe kuva aho hantu nibahitanywe n'ikiza niho twaciye tuza turabakurayo tumaze kubakurayo tuca tubasira mu mihana yegereye niho basembereye abandi nabo bacindaro hirya nyene niho basembereye ko kubera dukingira amagara yabo iyindi mihana yegereje iracari ngaho nturashobora kuba deplasa ngo tubakure hano tubashira handi ariko nkaho handi navuze mu gacimbiri ka Mutumba hoho iyo mihana 19 yaravuyeho yo yaragiye ubu basembeye ngaha mu bandi barashoboye kubaha indaro aho abahereye amabati haraba wubatse bafise amazu yiwabo Imana yabikoze baronkeje aho baba natwebwe mu kibano turamaze kuja ngaha dufatikanije n'imvukira twarasitse hari imihana twasikiye turarondera udufungurwa turabazanira abajejwe intwaro muri komine Kabezi baremeza ko baronse ivyegeranyo biva ku mitumba itandukanye ati mu bihe nk'ibi abanyagihugu basabwa gufatana mu nda tugenda turonka amaraporo atandukanye avuye kuri iyo mitumba abajejwe intwaro batumenyesha yuko
imigaga yagiye yata ku mitumba imwe imwe. Nkaha imitumba twashobora kubabwira hariho ubwa mbere hariho uyu mutumba nyene turiko wa Kiremba, umutumba ugira kabiri twabamenyesha n'umutumba wa Migera, umutumba ugira gatatu n'umutumba wa Mubone, naho nyene twaronse rapport. Eka ndetse no ku mutumba wa Rugembe naho nyene barigeze kutubwira yuko ikibazo nk'ico kigeze gutera kuri umutumba. Turabona ko nta vyagerageje no kuryama hasi mengo bifise amaguru. Iyo mitumba ine rero iri mu mitumba igeramiwe, nubwo no kwindi mitumba bitabuze mugabo iyi niyo ija ubwa mbere. Abajejwe intwaro iyo tumaze kubona yuko hariho imisozi yamaze kwataka imigaga ugasanga amazu arageramiwe, icambere na mbere tumenyesha nuko tubwira abene gihugu aho hantu umusozi uba wamaze kwata imigaga yuko boca bihutira kuhava bakaja ahandi hantu umusozi ahantu hameze neza ku buryo bashobora kuryama bugaca atangorane nimwe bafise. Iyo ari ibintu biriko birava mu kuzimu mu nda y'isi, nukuri umuntu nta kintu yavuga ngo yokora kugira ngo abihagarike. Mwico gihe icyo dushobora no kumenyesha bene gihugu kugira ngo banyayage bakuremeza hakiri kare. Twabonye ibyasenyutse, ibiti byagiye, indimiro zagiye, ariko nta buzima bw'abantu. Ariko rero hajye n'Imana iba yakinze kuko n'ubuzima bw'abantu ngo hagira. Inzira inzigenda n'abayimwo barajana. Mwico gihe rero icyo kintu kimaze kuboneka, icihutirwa n'icahe nuko abene gihugu babwira abajejwe ibintu bijanye no gukinga impanuka hariya hejuru kugira ngo abategurire ikindi kibanza co bagikwiye. Ibintu bya mbere bahanura gukora no kwambika inosi. Kuyambika iyisi no kuyiterako ibiti bifise imizi, ibiti bifasha kugira ngo isi ikomere. Harabaho gutera imisona kuko nayo iri mu bintu bikomeza isi, harabaho gutera ibiti vy'imikaratusi ndetse n'ibiti vy'amagereveriyo, ekadutibagiye n'ibiti vy'imitarabanye. Ivyo byose n'ubwoko bw'ibiti tubabwira bakaja baragwiza, eka natwebwe mu komine turagira amatuta ahantu hose tuba tubona habangamiwe tugashobora kugenda mu bikorwa rusangi tugateragira ibiti. Iyo nimwe mu nyishu turiko turakora. Ku rwego rw'igihugu naho rero hari ikintu nacyo no hanura. Birakwiye yuko habaho ikarata cyane cyane nko mwiki ya Cimbo mw'iyi misozi ya Migwa, hakabaho ikarata yerekana ubuce bumwe bumwe bushobora kubangamirwa n'iryo Isenyagurika ry'imisozi. Gutyo ntazogire ibikorwa biza kuhakorerwa kuko ibishobora guhitana ubuzima bw'umuntu bivuye ku hinagurika ry'ibihe nabwo ari iryo Isenyuka ry'imisozi gusa. Harashobora kuba des inondations bijya by'imyuzurira n'iki. Birakwiye ko tugira ikarata yerekana ubuce bushobora kubangamirwa cyane gose n'izo ngaruka zivuye guhindagurika ry'ibihe. Ibice bishobora guterwa n'amazi gusumbya ibindi, ibice bishobora guterwa n'isenyagurika ry'imisozi gusumbya ibindi, kugira ngo mu gihe bariko baratunganya ibikorwa bibera kwino si yacu babigire mu ngabo bazi ati hajya turi imbere ya danje tubangamiye yituku. Umuntu iyo zone akayiheba akaza kubaka ahantu. Mwico gihe rero iyo tumaze kubona ibice bishobora kubangamirwa cyane gose, ivyo bice no kubiproteja no kubikingira. Iyo bishitse aha ku mutumba kanaka akaba hadutse uko kuntu imisozi usanga iri kiratwagwa, hariho imiryango ushobora gusanga byo kuri idafise aho iciba. Rero dusaba imvukira gufatana mu nda. Iyo bishitse ugasanga umuntu afisa mikoro make, turasaba abajejwe intwaro bakagenda bakamufyaturira bakamudogiriza impome, hama mu gihe atabisakaza afise arashobora araza mu komine bakatubwira ikibazo ari nk'ihema umuntu abasaba ihema canke amabati tukashobora kubimuronsa mu ntumbero yo kugira ngo uwo mwene gihugu nawe ashobore kubaho neza. Imitumba ya Kiremba, Migera, Mubone na Rugembe niyo ihanzwe kurusha iyindi n'iryo Senyuka ry'imisozi nk'uko vyemezwa n'abajejwe intwaro muri Komine Kabezi.